Barundikazi, Banyarwanda, Banyarwandakazi, mwese ndabaramukije cyane. Nk'uko rero mubibona kuri iyo foto ya cover, iyo foto ni iy'umushingantahe Abdallah. Umushingantahe Abdallah, nkaba nje kubaha amakuru akurikira. Umushingantahe Abdallah, amakuru mfite n'amakuru meza cyane twese yo gushima. Gusa nabujijwe yuko ntashobora gushira amakuru yose hanze, sishobora rero gushira ibintu muri Jeopardy, ariko nashaka kubamenyesha mwese mumenye yuko umushingantahe Abdallah araho, arakomeye, ameze neza cyane. Uko twabisabye niko byagenze. Uhabishabaza ngo uko twabisabye gute niko byagenze. Twasabye yuko atohirahira ngo asubizwe mu Rwanda, kandi bakwiye gukurikirana bakamenya n'ubundi buryo bamufata, kumufata abantu cyangwa ngo kumufata bya authority, no, bakamenya n'ubundi buryo bwo kumwakira mu camake mu gihugu, bakamenya n'ubundi buryo bwo kumwakira mu gihugu. Rero audio je maze kurungikirwa n'abanyarwanda basaba ko nanje notabaza, kuko kubyukuri murabona abenshi bagiye bicwa, hariho benshi bagiye basubizwa mu Rwanda, bari bahungiye i Burundi bakicirwa mu Rwanda kubera ko ata abantu benshi batabaje, cyane n'abatabaje bagatabaza byamaze kurenga inkombe, cyane n'abatabaje ntibumvirizwe bivanye n'ubucuti leta y'u Burundi n'u Rwanda kera bari bafise, bivanye kandi n'abakozi ba Kagame bakora muri leta y'u Burundi, na cyane cyane nk'imbere ya 2015 hariho abakozi benshi bakorera muri leta y'u Burundi b'abanyarwanda. Ibyo byose bigatuma n'ubwo umuntu yatabaza atacishika ku mugabo no munsi ibintu byera bihinduka. Turashima yuko ku by'ukuri leta yumvise amajwi yacu, ubwishi bwayo, kandi nshimire abantu bose narungikiye audio kuri WhatsApp ndiko ndatabaza, nabo bagaca bazihanahana. Ku by'ukuri irya audio ntabariza umushingantahe Abdallah nk'umurundi kazi, nabikoze kubera abanyarwanda bose bari bahejeje gutabaza, ariko kandi nshima yuko audio yatwaye nk'amasaha 2 gusa yari yamaze kwirika igihugu cyose. Ni byiza cyane kubona abategetsi benshi mu nzego zitandukanye b'abarundi baranyandikiye bambaza information, bavuga ati bimeze gute, tubwire neza, bakakurikirana. Nubwo twe tuba turi kuraba amakuru tutazi neza, mugabo twababwira ati twumva naha ukuntu mu Kirundo, bagakurikira bakaraba. Turashima cyane ku ngingo ntari bubabwire zamaze gufatwa. Turashima cyane ko batanjangijwe ku butumwa bwacu cyangwa ku gasabo kacu bakabyumviriza, kandi bikagaragara yuko bataterera mu kivi ngo bavuge ngo kumbure nakazogenda. Inzego zose, mu nzego zikunda igihugu cy'u Burundi, mu nzego ziprotege zikingira amahoro y'abarundi n'igihugu bose, ugasanga baragishinga no kumenya ko ibintu byo kugenda. Ni ibintu byiza cyane barundikazi, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi. Hari benshi bibaza ngo iyo turi ngaha ku ma YouTube ngo twabuze icyo dukora, aho ibambeho ntitubura ibyo dukora ni byinshi, ariko hari igihe neza na neza naho kuba ko gatima w'akarose utagatamira bivanye n'ibibazo biba biriko birashikira abantu hirya no hino ku isi. Nje bituma rero umuntu gutabariza abandi ntabwo ari ubusazi, ntabwo ari ugukunda kuvuga, ntabwo ari iki, ariko ni ikintu mpamagarira buri wese, kuko hari benshi bagiye babura ubuzima bwabo kubera batatabarizwa bikwiye. Ariko ubu aho tugeze nibaza yuko twotangura kuby'ubuzima tukagira ubuntu twese, umuntu wese yamenye amakuru hakiri kare agatabaza. Iyo tugatebagana gatoyi impapuro zisaba uriya mugabo zigashika mu Burundi, twebwe tutaranavuga, kuko ubwo nyine baciye barungika impapuro zo kumusaba ngo nasubizwe mu Rwanda. Iyo izo mpapuro zikajya zishika i Burundi twese tutaravuga, uno munsi turiko turavuga ayandi makuru mashasha atandukanye nayo turiko turavuga. Rero twese dushime iki gikorwa dukorera hamwe, tugishime. Aho ntariko nduzuza wewe uri kurahuzuza wumviriza kandi ugakora, aho utari kuruzuza nanye ko ndahakuzuriza. Dukore dufashanya tutagayana, ariko kandi tumenye ko turi ku rugamba rumwe rwo kurwanya uyu poro mwumva n'abakongomani bako baradufasha kurwanya.
rero mwese ndabashimiye abazi umuryango w'uriya mushinga ntahe mubabwire bahumure bayage nawe muri mpwemu mu mutima hari ukuntu ushobora kuyaga n'uwawe yicahana akamenya ati ibyo byose umuryango wanjye turanyiyumvira ariko mumenye neza yuko uru n'urugamba tutazosinzira tutazohagarara rutarangiye uru si urugamba abantu b'Imana rw'amoko ntibabahende uru rugamba Kagame ariko arafasha abakoroni kurwana si urugamba rw'amoko uru n'urugamba rw'intambara yo guhonya abirabure na cane cane mu bihugu birimwo ubutare nico gituma umuntu nka Paul nkuriya ashobora gufata abagabo bose mu gihugu ciwe akabatoteza agafata abagore mu gihugu ciwe akabatoteza agafata urwaruka bamwe akabanyuruza akabatwara mu ntambara ziwe abandi akabanyuruza akabakebagura ibihimba vyabo akabidandaza abandi akabakubita mu mapiza kuzura hakabura n'umwe avuga ni kubera ko aya makungu niyo aba ari inyuma yavyo kuko Saddam Hussein yabikoze batamuri inyuma bihuse kumutera banamubeshera Gaddafi bamubesheye ko karabikora kandi Gaddafi we yatargetinga abiwe bari kubakorana n'abakoroni nibo yari karabangamira cyane mugabo amaze abakoroni baca baramushoka marabonye yuko n'uyu Kagame yabaye wa mbere mu bantu basinye yuko Gaddafi yo kwicwa muravyibuka ibyo byose bakwegana na Obama muravyibuka rero iyi ntambara ko turagwana n'abarundi kazi bakongomani namwe banyarwanda iyi si intambara y'amoko ntibabahende iyi si intambara y'uturere iyi ni intambara yo kugira ngo babanze kwanza badusambure tujyane abatutsi hagati yabo bajyane abahutu hagati yabo bajyane hanyuma mu bihugu tujyane abakongomani bajyane n'abarundi bajyane n'abanyarwanda bajyane n'abakenya bajyane n'abaganda urumva tujyane hanyuma rero tumaze twese kuba ingabo zitagira umutware tumaze gutatana bace bashyiraho abadiviteta bameze nka Kagame nyene babandanye kuduciniza hanyuma ibyo bimaze kubandanya bace bashyiraho rero n'ubwo buryo bwabo mwarabonye cyo bundi bategeka yuko abantu bateze gushite gushinge n'ubutagwaye n'ubutabishaka ngo kungubu burya bijya n'intango ijya bayita testing practice testing hajya mu minsi rero bamaze kubona yuko akarere bakavuruze neza bashizeho nabo bashaka hazogera igihe naho woba uri umwe yirirwa mu ishambu yawe atahuza ari ngombwa kwanza mu Rwanda mwarabonye ukuntu basanga n'umuntu mu murima bakamuterera y'urushinge n'umusaza w'imyaka 80 bakamugenza kuki bijya hazogera igihe bishikiye mu karere mu gihe bashaka yuko twese turanduka tuveho hanyuma bahakorera ivyo bashaka bazofata babanze bica abanyagihugu bose b'incabwenge badakundiye dictature abo umuntu wese adakunda dictature bazomwica n'uwayikunda mu ntango ubu akaba yarayihimbye akaba atanguye kuvugisha ukuri nabo bazomwica bahejeje kwica abadictature bahejeje kwica abanyagihugu banka abadictature kuko iyi ntambara murabona yuko abadictature bahohotera abanyagihugu babo rero bazobanza barekura abadictature babo bakorera abakoroni bahohotere abanyagihugu babo bahejeje abadictature bahejeje guhohotera no kwica abanyagihugu babo kugeza no ku rugero n'abahoze bakunda ubudigitatire hazogera igihe nabo babuhinde batanguye nabo kubwiyamamura b'abadigitatire babica abakoroni bamaze kubona yuko incabwenge nyinshi zidakunda dictatorship zamaze kurangira abakoroni nabo bace bakora iki bace bica b'abadigitatire bose babakureho wumve incabwenge zamaze kuvaho abadigitatire bace babica bace rero bapandikiza ibidebedebe ibinjwanjwa bya bindi bikira urukonda bya bigabo bihunirira mu ntebe bace babishiraho kuko byo bizohora bihabwa karengiriye yanditse ko ibyo bakora ati uno musi wambara ibirato ibi uno musi wambara ikabutura canke ipantaro uno musi uza gukorera mu ntara iyi uno musi uza kuvuga ibintu byo bazoca abakoroni bashira rero muntu ugifise ubwenge bukora rero muntu ukitegereza ibi bintu by'isi ukaraba ukuntu bihinduka ntukibaze ngo intambara turwana ngo ni intambara iriko irahera uno munsi ntukibaze ngo intambara turwana ngo ni intambara yaba gusa iyi ntambara ukabuzi ko mu mutwe bukiriyo bufunctiona ukabuzi yuko iyo ubonye umuntu barenganije ubabara nawe iyo ntambara ni yawe guko nawe baraguhiga
kandi ni ngombwa gahoro gahoro bazobushikira. Abadigitatire bazoza gushikirwa babanje kureka abadigitatire babanze bica abantu babo, hama abakoroni bagende kwica abadigitatire babesha ngo bagiye kwica abadigitatire ngo babahora ngo amakosa ngo bakoreye abantu babo, kandi babizi kuko nk'ubu Kagame ibintu amaze imyaka mirongo ariko akorera abanyarwanda, abarundi, abakongomani n'ibihugu bindi mu karere, murabibona kandi barabizi. Ngaho murabona yuko batigera bamwihakana, ntibamwihakana ngo uko niwe akorera. Nuko iyi ntambara turimo imeze, ni intambara y'ubusuma bw'aba bazungu bariko baba bicishije mu badigitatire babo, ni intambara impera n'impera izorandura umwirabure wese ahari akagenda burundu, ni intambara wewe nanje vyanka vyakunda tuzoyigwana, vyanka vyakunda tutayigwanye tukazokwicwa nk'uko bitumubu. Nuko bimeze, nuko bimeze. Rero nashaka ku bantu muri diaspora mukaba mufise n'imigambwe murimo, tangura no kuyaga neza nabo banyamigambwe banyu bayirongoye, kugira nabo batangure kurondera iyindi nzira yo gucishamwo ubutumwa. Turashima ukuntu aba opposition na cyane muri opposition nyarwanda yo muri diaspora, ukuntu benshi bagiye baburira Tshisekedi ibintu no museka arafata, ngingo ariko arafata inyinshi yabonye ubutumwa burenze bw'abantu bazi neza Kagame b'abanyarwanda, harimwo n'ababanye nawe n'abakoranye nawe, bamubwijije ukuri ati Tshisekedi ntuzi ivyo urimwo, ati natwe twakoranye yaduhevye. Ubwo Tshisekedi mu ncamake ingingo bigaragara ko ariko arafata n'ingingo afata yisunze amakuru ahabwa n'abantu bo mu bihugu babaye mu bihugu vy'akarere bifatikanije n'abadigitateta, mu nyuma bakabigaruka, canke abatigeze bifatanya n'abadigitateta abomowe kubera abo badigitateta, nibo ayo makuru Tshisekedi yitegereje, niho havamo akabona ati aha kabisa aba bantu n'amabingira. Rero hageze igihe nk'uko ubwo butumwa babushikanye kwa Tshisekedi, hageze igihe abanyamigambwe bo muri opposition, abantu bavuga ko bari mu migambo, hageze igihe bava ibuzimu bakaja ibuntu, bagatangura gukorera hamwe, ntavuze ngo nibateranye imigambwe, ariko gutangura gukorera hamwe, kwandikira makete ibi bihugu rutura. Amakete mwanditse mwese mugasinya, bazoca babica mwese. None mwabagabo mwe, umuntu avuga ngo nkina politike ariko ugasanga ku vy'ukuri umutima wiwe upapabiza nk'akashashi, ntushobora gukina politike ufise ubwoba, ntushobora gukina politike buvuga ngo reka mvuge Kagame, wewe kumengana umunyantege nkatonshikira hondi, ariko sinshobora kuvuga uyu mukoroni wo muri White House kuko ndiwe yonyica. Iyo si politike, iyo si politike. Nukuri nimuze mube imvuga kuri, nimuze mube imvuga kuri, mubibasesengurire neza, mubereka ati abanyagihugu bose barabibona, abanyagihugu bose barabibona, ibi nivyo muriko murakorera kariya karere, aba naba mu karere bameze uku kubera ingufu mubaha. N'ahandi ho kwiyumvira ngo muzokuraho Kagame, ba Museveni n'abandi badigitateta bari mu nyuma bavuka tutazi, ngo ntibageza kuvaho mu gihe bashebuja bakiriko baragira ntibaratunyikiza. Ikindi naco raba ukuntu ugwaruka, hagati y'ugwaruka nabo twokwisa abavyeyi bakuze, abagabo b'imyaka 50 n'iyindi kuduga, raba abagabo b'imyaka 50 n'iyindi kuduga ukuntu bagaya ugwaruka. Iyo umaze kugwaya umwana wawe karidebe ko wavyaye igikopo, biba bisigura yuko mu mutwe wawe wiyumvira yuko n'uwo mucinyiza ataco bitwaye kuko uzoba waripfiriye waragiye. Kuko umuntu afise imyaka 57 uno munsi, umuntu afise imyaka 60 akwiye kumenya neza, amaze yindi 10 agihaguruka neza ni ugushimira Imana, amaze 15 uhereye uno munsi ni ugushimira Imana, kuko bari mu zabukuru, bari bakwiye ahubwo kuba amagabo, nibo bari banakwiye guseruka cyane bavuga bati twebwe nta n'igihe kinini dusigaje, n'abana bacu twarabareze, reka tubaserukire tubaje imbere tubaburanire. Nagomba ndababwiza ukuri barundikazi, banyarwandakazi, mwese abakongomani mwese mwumva ururimi mvuga, ntihagire record yari yancikanye gatoyi, ariko nashaka ndababwire yuko ntihagire umuntu n'umwe azobahenda yuko iyi ntambara tuzoyigwana, yuko intambara dushobora kuzoyigwana tutagize
intambara ntidushobora kuyigwana abakoroni batamaze kumenya ko twabahinyuye tukazibiriza. Kandi abanyapolitike benshi igituma banka gutuma agatoka abakoroni nuko nabo mu mitima yabo bifuza kuzokwicara mu ntebe bariya abadigiteta bicayemwo bace bahindukira abakorani n'abakoroni, akiyumvira ati ninagenda nkabwira umukoroni ukuri, ninaja ku butegetsi nzoca mbura aho mvoma amadorari. Nico conyene bosigura, nta kindi kintu cotuma batabwira abakoroni ivyo turiko turakorerwa. Rero mwese mugire ibihe vyiza kandi abasezere, mwese Imana ibahezagire, musangire audio, mukore subscribe kandi abasubscribe mwese ndabashimiye ko mubandanye kunsupport, mutange amakomanteri, mwese rero mugire ibihe vyiza, nakagaruka, bye.